Icigwa ca 21 aho nerekana ivyizigiro mfise vya kazoza k'igihugu mfatiye ku barongozi beza bari mu gihugu. Mu bigabane birenganye vy'iki gitabo nerekanye ibintu bitameze neza bikomoka ku mico yacu. Birashoboka ko hari abo vyateye kwibaza ko ataciza mbona, ko mbona ibibi gusa. Mu vy'ukuri vyiza birahari kandi ndabibona, kandi mbere ndabikenguruka. Ariko hari igituma nabanje kuvuga ibitameze neza. Hari igihe twihenda tukiha ishusho nziza kurusha uko turi mu vy'ukuri, kandi bisi vyiza. Si vyiza kwimenya uko tutari, tukirengagiza ibitagenda neza kugira ngo duhumurize imitima yacu. Ukuri naho kutoba kuryoshe kumva, gukwiye kuvugwa, kuko uwuza gukira ingwara arayirata. Mbere burya ngo hako unywa uburozi busosa, arivyo binyoma, wonywa umuti urura. Hari igihe ukuri kumera nk'umuti urura, ariko naho kurura uba ari umuti. Hari umugani uvuga ngo nta mwongo ubura isato ibidahizwe. Uyu mugani werekeye ikibi. Nanje nkunda kuwuhindukiza mvuga nti nta gihugu kibura intore ziba zitarondewe. Jewe ndi mu bantu bemera ko atahanga ryigera ribura abantu beza. Kandi uko imyaka irengana niko nemezwa ko uko ari ukuri. Kira noneho namwe muraza abantu b'intore igihugu gifise. Muramaze kubona ko mu miryango hashobora kuba abana b'ibigaba, ariko hakaba n'abandi umenga ntibavukanye n'abo ba mbere. No mu gihugu nuko nyene bimeze. Hama hariho abantu banka kwifatanya n'ibibi bihari, bakitandukanya n'ibintu bidatomoye. Kenshi ntibatahurwa, hari aho bitwa amazina y'agasuzuguro, mbere hari naho bagirirwa nabi. Abantu nk'abo nibo ugushoboka kwa kazoza keza kubakiyeko. Kirahiriwe igihugu kibafise. Umuntu umwe yavuze ati niwahaguruka gukora iciza abantu ntibagutahure, ntuzu bihagarike. Uzubandanye gukora ico ciza. Hashobora kugera igihe abantu bakarondera kukwikiza, bakagutera amabuye, bakakwica. Mu nyuma bamaze gutahura ko wari umuntu w'ikimazi, bagatahura n'ikosa bakoze, bazokwegeranya ya mabuye bakwicishije, bubaka icibutso kugira ngo kibafashe kutazokwibagira. Uwuhagarariye ineza ashobora kuyizira iyo ari mu bantu badashoboka, ariko ineza ntizimangana. Ikibi kirashobora kuvuza urwamo rwinshi, ariko intsinzi ya nyuma ni iy'iciza. Abahiriwe n'abajana n'iciza. Kuva mu myaka yarenganye hari abarundi amasinzi bagaragaje ubutwari budasanzwe ku neza y'igihugu cose. Bamwe barazwi ariko benshi ntibazwi, kuko iyo kahise kariko karandikwa hari igihe usanga ikibanza kinini gihabwa abakoze ibibi. Hari abitanze kugira ngo igihugu citwe Uburundi kibeho kandi gifise urutonde cubakiweko. Ibi ntivyapfuye kubaho gutyo nyene, vyasavye kwitanga kwinshi. Hari abandi bakingiye igihugu igihe categwa n'abanyamahanga. Hari abanse gutanga abo bari barongoye ngo bacuranguzwe n'abakoloni. Bamwe muri bo baranabizira. Inkuru za kahise zirerekana ko hari abatware mu Rumonge, mu Rutana no mu bindi bice vy'igihugu bamanitswe n'Abadagi kubera banse ko bacuranguza abo bari batwaye. Hari abantu bahagurutse mu bihe vy'ubwicanyi buteye isoni, baravugira canke barakingira bariko barahigwa ngo bicwe bazira ubusa. Mu gihe wamenga umututsi wese yategerezwa kwanka umuhutu, n'umuhutu wese akanka umututsi, hari abarenze kuri ayo mategeko y'ubukungu n'ubube gito, barakiza ababanyi babo. Bamwe bararokotse, abandi barabizize. Hari abanse gucurika imanza, banka gutsindisha abantu babona neza ko bariko bararenganywa. Kandi bamwe muri bo vyarabagizeko ingaruka mbi. Abo mvuze n'abandi ntavuze bakoze ibisa gutyo nizo ntore z'igihugu. Mu ntwaro y'igihugu hari abantu tutazi igitigiri bakora neza ibikorwa bajejwe, bakoresha ibibanza vy'uburongozi barimwo ku neza ya twese. Kenshi abakora nabi nibo bakunda kuvugwa, bigatuma abantu bumva amakuru y'abakora nabi gusa. Ivyo bituma tugera aho twumva umenga nta murongozi n'umwe atomoye ahari. Ariko uko si ukuri, kandi n'akarengane ku barongozi beza dufise, ntitubaha agaciro bakwiriye. Nta na rimwe bishoboka ko abantu bose baba babi. Abarundi b'umutima barahari mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu.
Iyo abatanga amakuru bariko baratoranya ayo bavuga n'ayo batavuga, barakunda gushira ahabona ibimeze nabi mu ntumbero yo gutuma bikosorwa. Mu vy'ukuri ibihari si birya bivugwa gusa. Nimba ibintu bitameze nabi kurusha uko biri, biterwa nuko hari abantu beza hirya no hino. Muremezanya nanje ko naho hari ivyo tudashima, turemera ko vyari gushobora kuba bibi kurusha uko biri. Naho twokwidoga, ntitwibagire ko ivyo twidogera vyari gushobora kuba bibi kurusha. Igituma bitononekara kurusha uko bimeze, nuko bene wacu bagendera ubuntu kandi bakora neza uko bashoboye bahari. Bamwe bari mu bibanza vy'uburongozi, abandi bari musi y'uburongozi bw'ababakurira. Aho bari hose nibo munyu utuma inyama itabora yose. Hari igihe uja gusaba ijambo ahantu kanaka mu gisata ca leta canke ahantu hakorerwa ibikorwa vy'abigenga, canke ukaja kwivuza mu bitaro kanaka, ukakiranwa urupfasoni n'ubuntu, bigatuma igicapo kibi ushobora kuba wari ufise kuri aho hantu kikuvamwo. Ego nivyo si kenshi bimera gutyo, ariko na gake bishika, dukwiye kugakenguruka. Ariko kenshi usanga uwo mutima udafiswe na benshi nk'uko mpejeje kubivuga. Abo bake bawufise nibo turiko turavuga kandi twifuza ko bahabwa iteka ribakwiriye. Abo bantu batuma bimera gutyo uko bangana kose ni intore z'igihugu dukwiye kuvuga no gutera intege. Hari umuforomo umwe nigeze kumva inkuru ziwe yakira neza abamwituye, kugeza naho benshi mu bakunda kwivuza mu bitaro yakoreramwo bamumenyera. Iyo baje bagasanga ari mu karuhuko, hari abaca bakatira aho nyene bagaca baza kurondera ahandi bivuza. Nashaka gutera intege intore zose igihugu gifise kandi zo mu bisata vyose. Mushobora kudatahurwa, mukitwa ibijuju kuko mutiba, mushobora kwitwa amazina mabi, mukitwa barenze urugero kuko mwitwararika gushika ku kazi ku gihe kandi mugakorana umutima runtu, ntimutakaze ngo muje mu vyanyu. Ivyo vyose naho vyobashikira ntibikabahungabanye. Ibijuju turazi ico arico, ntibisa namwe. Kudatahurwa birabaho, ni inkurikizi yo kuba mu bantu mudasangiye imico canke nkoresheje imvugo ngereranyo, ni inkurikizi yo kuba umuco uri mu mwijima. Ivyiza mukora bishobora kutavugangwa, amazina yanyu ashobora kudaseruka kumbonesha kure, ariko igikomeye si ico. Igikomeye nico mutumariye nk'igihugu. Uwo mutima wo gukorana ubuntu ni muwukomeze, ahubwo muwigisha n'abandi, mugwirize igihugu intore. Ku bwanyu no ku bw'abandi bameze nkamwe, cane cane abariko bararuka, kazoza kacu kazoba keza kurusha kahise kacu.